Ndakura mu kije inshuti mugenzi nitwa Jean Le Fleurin Warugira abenshi munzi nka Allen the Real. Nagomba kubasaba anshimitse bimwe bivuye ku mutima bivanye n'ikibazo cyashikiye channel yanyu ibaha amakuru iminsi yose uko bimeze yaba sport, movie ndetse na music. Niko bimeze harabaye ikibazo natwe tutari twifuza ndazi benshi muri mwebwe ntimukironka notification iyo igikorwa kije kivuye kuri Indundi. Bivanye n'ikibazo cahabaye twagomba kubasaba mugire desabone hama musubire mwiyabone gushasha kugakengeri ca musubira mukore ko kugira ngo muze muraronka notification z'amakuru yose avugirwa hano. Turabibasabye tubinginze kugira ngo tubandanye tubana muri rwa rukundo nyene ntangere Imana ibahezagire. Yes, ndakura mu kije inshuti mugenzi bigano vya Indundi TV ndakura mu kije udahengesheje mu kubandanya ishigikira zimwe mu mpano za 2-5 Jenny Jean Allen banyita Indundi boy canke Allen the Real bivanye no kubishaka ni young admin canke young daddy niko vyimereye singombwa ngo kugira ngo tugire ibinabiriya ariko nimba uri umurundi yishimye gira ati #ivyiwacu imbere ushaka kubona uburundi butera imbere ariko subscribe kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza je nawe tuyagatuziranye agakingiri karinga kugakoreko kugira ngo uzoronka notification y'amakuru yose aca hano yaba sports, music na movie na development n'ibindi bigiye bitandukanye ku bajene kwerekana impano zigiye zitandukanye kora subscribe maze ngaruke nkuko bibona. Yes, nshuti mugenzi nkuko nabikubwiye nakuzaniye ibintu bimeze neza numwe mu basore bariko aragerageza gukora numwe mu basore baheruka gukora challenge yagize iruhagara ritera nyuma yo kuri vya bindi vya bamwe zigisaba byari biteye uruhagararo ariko uno musore nawe yateye umutekano mukeyi cyane muri industry ya 2-5 indwi yitwa Fabelove canke the Cation Boy ubu ngo yitwa Master vipi safi umeze neza yego ni bon ariko mengura kanyagamze. Bon, kubera ko nayimaze umwanya munini sindiko natembera cyane ariko naza ko mu mwanya ndaza gushuha nyuma mvuge bien sana wewe mvugisha man una wavyonga afu baadaye unakauka tu unasubiria tu. Bon, uko bimeze nyene urumva turakora akazi kacu hanyuma tukarindira abandi nyene baza kucyakira so nibaza ko suku vyonga ariko no guteza imbere umuziki w'u Burundi muri rusange na cyane cyane umudiho wa hip hop. Jene bazi yuko inyuma yo gukora indirimbo nka zana kamera mu nyuma ntitwabonana warasohoye indirimbo nka Call Me ugeze kuri Master kwanza muri ico gihe hagati muri ibyo bihe umuziki wa Fabelove muri rusange cyane cyane muri rap tifashe gute? Muziki wa Fabelove muri rap je navuga yuko umeze neza wifashe neza ko kuri no munota uvuze umuraperi mu Burundi directement abantu baza kubona Fabelove so ni kinovuga yuko namaze kubaka no mitima y'abantu aho ushaka kubona no hanze y'igihugu turetse nga mu Burundi ubona yuko abantu ba supporting ari benshi cyane ya novuga yuko ugiye no kuraba n'ama challenge abantu benshi bakora uraza kubona yuko nta muntu nga just n'abantu bake nga mu Burundi boshaka kuvuga yuko donc twa du challenge nimba sohoye indirimbo umuntu akifata video cyangwa nimba sohoye indirimbo cyangwa kumva abafana shaka kuvuga ngena gukunda donc nibaza ko ndi mu bastare ba mbere nibaza ko ndi mu bastare babiri ba mbere nga mu Burundi bo babikorerwa ivyo ugiye kuraba abana batoyi abantu no ngira mwazindutse mubona wakoze challenge w'umukobwa ariko asubira miga ndirimbo yanje donc urabona neza kandi uwo mukobwa urabona yuko ari umukobwa akuze ageze mu bigero just urabona confise public nini cyane fan base nini cyane ico rero kiranshimisha kubona mu Burundi hari cyo nubatse gikomeye kandi nkacubakira kiyo hip hop aho nandukaniye n'abandi nuko usanga abo bavyubaka mu nzira zitandukanye haba mu maraga haba mu biki bakaja mu nzira zitandukanye me jewe nacubatse muri hip hop nka kujya kuba Tupac bubatse ikintu muri hip hop donc bagumamwo rero just ico ni ikintu kigoye cyane gose ku muntu w'umuraperi ashobora gusohora indirimbo ukabona ngene abantu benshi menga imitira hagara ari hip hop rero navuga yuko ni ikintu ciza cyane gose ya hari ikintu waruvuze ati ngira mwazindutse mubona umwigeme yakoze aga challenge ariko arifata video aririmba ijya ndirimbo of course ijya video nayiravye jo mwijo nimba ntihenze ujya mukobwa hari ukuntu yajyana neza na nzijya verse kujya nyine atakuruhuka atakuvuga ngo yasigaye inyuma canke ngo wamusize
Unaona kama ule demo na kipaji bro, ntiwamushira muri ba banyeshure bawe basi ukamurabira? Ndarindire tumenyane kuko musanzwe no nituzinanye nayibonye kujya ijya video, ndacarindira wayindungikiye ndamubaza kuba nundi mukobwa nyene yayindungikiye. Rero ndacyarindiriye ndamubaze numvirize uwo muntu kuko sinemera, kuko ugiye kuraba n'abantu ze abandi na burungi kijya challenge araza kubona yuko n'abantu novuga yuko batinye ijya ndirimbo. So maze kubona rero umuntu nk'ujya abishoboye, ari umuntu w'umukobwa, ari umuntu w'umwigeme, si umuntu yoroshe vema, n'umuntu adasanzwe bijya nta nivyo nabimenyereye vema. Umuntu ashobora kunsubiramo kweri, akashobora kusubiramo ijya flow kujya nyene akajana na beat kujya nyene, novuga yuko si umuntu asanzwe kabisa. Yeah. Ngo nimburi muri rap neza, muri rap gumamwo niryo jambo yashoye kuvuga ati arabikora mugabo hari abandi bace babicanga bagashaka kuja hariya, maybe nivyo bindi bavuga ati baratinya rap ntiriha, nico gituma tugerageza gucanga imidihi itambika. Fabelove, kuvyukuri rap irariha canke ntiriha? Rap irariha kubera ko wewe urumva none gasha izo kuriha gutatavyugumamwo iri urapambana, kandi rap rero ko ntimeze igituma ko baravyihendako kugira kurihe urakreya idocumente uje kure abantu bemeze. None gasha izo kuriha gute kandi bumva ari ibintu n'abana babo shobora ibintu umengana ibintu vy'uburofa, izo kuriha gute? Ariko muga mu gihe wo kreya ukidocumenta nka kujya kwa kazi ukavuga ati je vy'ukuri ko nshaka kuba umujournaliste, reka ni documente ku bandi ba journaliste bo handi numvirize gute batanga ama interview gute bagira gute, donc uzosanga biragufashije nawe urumva. Rero umuziki wa hip hop benshi bashaka kunegrija bakawufata ibintu bisanzwe, rero gacu usanga rero ngo ntubariha, none uzokuriha gute kandi udakreya urumva. So rero je novuga yuko je ndagerageza gukora ivyanje, nkagerageza gukreya urandiha, naho mu Burundi novuga ko bidashemeye cyane ku rugero twifuza, ariko iyo tuba tubikora turi benshi kumbure ko n'aya mahiganwa atandukanye aba izi za premisique naho ntazigiriye ama promotion, ariko izi zose tuba tuzirimo. Ariko kubera ko ari urugamba urwanwa n'umuntu umwe uza usanga atanu biko biradushikana. Rero nifuza yuko mu ntego mfise, nifuza yuko uno mwaka cyangwa umwaka ukurikira dutegerezwa vraiment kwinjira muri amahiganwa kandi akomeka tuyatware nka kujya jewe nashoye gutwara kajya kashimwe ka RFM, nkatwara n'ubundi bushimwe butandukanye, niko n'ubundi twoshaka kubutwara kandi canke tugaseruka mbere y'andi mahigano. Pourquoi pas, birashoboka. Uvuze gukrea creativity muri rap, Fabelove afise ni ya itandukanye n'izindi duhora tubona ku bandi baririmbyi bakora rap hano mu Burundi? Icyambere na mbere je novuga icyo nkreya, ngira murazi yuko icyambere murazi yuko ndi umuhapere nga mu Burundi wa mbere maze kuzana style yiwanje nkayitirira kiwacu. Munyuma hari abandi bagiye baraza mugabo novuga yuko ziya style hamwe ugenda gucunguza neza uzagusanga atari style, uzagusanga ziya style zamyeho. Style uvuga ni ya kugira ucu duhonja kugira ngo uri karaturaba. Hari iyo numvise bavuga ngo kiyago style, mugabo sinjiriye mu buzima bwiwe, ni style yiwe muga ni vyize yaba twako turakreya, mugabo ni je natanguye mwibuke ko nakreye iyi style yitwa kiwacu, ahubwo nkifuza yuko ni flavor yacu igira izina kandi kitwa kiwacu flavor. Donc ndacifuza ko yitwa kiwacu flavor kuko nta kuntu ugiye Tanzania uza gusanga ariho bongo flavor, ugiye muri ntuze Nigeria ushobora gusangaho ntuze yiwabo flavor yabo. So ego ayi wacu mbwa ntayihari urumva. So reko bavuga buja flavor naryo ntimugemera? Iryo sindagemera vraiment, nta kuntu abandi bavuga bongo flavor nazo tuvuga buja flavor. Oya ya kameme twibwe je nibaza kandi ikindi kintu naco nibaza ko twokrea ikintu kigeneraliza igihugu cyose. So rero je nako ndavuga yuko maze kuba ndi umuntu maze gukreya style yiwanje. Hanyuma kandi ikindi kintu naco Alan, uragenda uku kuntu ndirimba ni ibintu je na créer vy'iwanje nyene, uku kuntu nyarutsa, ukuntu ndirimba ijwi riri travailler, urujwi rumeze gute, ngira murumva ko bitandukanye no kuntu mvuga urumva. Uza gusanga wo kwinjira mu ntara bita Cibitoke, ukinjira muri Bujumbura rirare, ukinjira izi za Bubanza, ukinjira za Gitega, ukinjira ahantu hatandukanye, uraza gusanga ari abantu bagerageza kunyenspira ko ukunyene uza kuvuga ati Fabelove turamubonye urumva. Hari ahantu maze gushika n'ama concert ukabona vraiment
abapeti baririmba ukavuga ati none ubu ni Fabelove jeje nyane nkitangarira urumva so umaze kubona hari abantu bakwitira kumva bamwe bita ba Kamirigado abandi kumva ikintu citwa love bategerezwa kucajuta kwizina ryabo mbamaze gukrea ikintu gikomeye cyane mu gihugu so rero ico kintu maze gukrea ni style yanje ya hatwo yo kunyarutsa hanyuma kandi niri jwi riri travailler nibaza ko ni ikintu na créer ciwanje atabandi bantu twari tugisangiye kiri kurabivuga nyene kugira ngo ntibaze kurindira muri wa mwanya wo guheza banza dushushe kwanza no mureka arakurikirana banza je muri mode unatupa dogo au call me au ingine bon jewe novuga yuko no mwanya sinayi muri nuze yo kuririmba ariko siniyangushi mazimisi inyuma ya mazimisi ngwaye grippe ariko ntaco ndabagirira kubera ko ndumuririmbye ariko mwihangane ya ijwi niriza kuza kujya nyene mu gifuza eba shandirimbi yaje anindime Salama dogo w'imatongo kwizina banyita Kamirigo wigize impongo umviriza dogo ntugu mutabura y'amarido iryo nishamba ry'nyene ryo kuva ibubafu be niburyo barakubesha tukana keshi bifatira benshi mukanigo dogo kwanza wiyemera kuki ko mbona ugizwe n'amakopi dogo ndirimba kiwacu nawe ngigoma ziwacu ni wagira isoni munyuma nkora maniga nawe numva go hitamo kune kopi kamirinzo ko mangusiga naho bagusegoma nk'ikiduga maniga Fabelove dakeshan boy gatugira ivyo nyene naho bagusuguma nk'ikiduga Fabelove mu muziki w'urundi hari abantu bagisugumwa nk'ibiduga kandi badashoboye ego kandi ico kintu nico ndiko ndavuga misanzwe iyi music yacu nico gituma itariki iratera imbere ico rero nico kiri cyazingamitse umuziki w'u Burundi gushika kuri no munota kugira ngo ntutera imbere ngushika handi cyane ni kubera ico gene donc harakozemo akamwana wa mama vyandi vyo uvuga ati uko twicarana ku umuntu ko tuva hamwe umuntu ko ndamubona umengara siragorinze ego ni bon gufashanya mugabo ntufashe kubera mufashe kubera impano yiwe urumva rero iyo babafasha impano wallahi twebwe nta muntu numwe nga muri aka kare ataba twuba kuko nga mu Burundi hariho talazite ubwoba mesha izame hariho talazite ubwoba nga mu Burundi muga kubera ko hakora kamwana wa mama haseruka babandi nyene ukumona babandi nyene uza gusanga donc nta gutora ibintu bikaze hanyuma dusora ibintu bikaze so benshi baramaze kugeragezwa muramaze kubona ko benshi bamaze kugeragezwa bagasohoka n'igihugu bakaja hanze ariko mwabonye yuko nta resultat bagenda batuzaniye benshi urumva nko muri hip hop hoho vyagoranye nshimira n'umuntu yitwa Sadbi kubona Sadbi yabanje kutwitangira imbere akaba ari washimwa kuri RFI kandi twebwe abaraperi bari twari tuhari kuva kera abaraperi bamyeho nibaza ko acha presenter rap bon ni ikintu ciza twebwe ntiturabi ivyo twe turaba yuko hip hop irikira duzi bendera ya bari bakwiriye kuboneraho nakarorero nabandi ivyo rero baza barakwepa iyi midiho kwera iki none bataratora urimba R&B cyangwa uririmba raga ni kubera iki muga ko batoye rap nuko babona yuko hari ikintu gikomeye cyane mu Burundi so rero bijya bizotuma nabandi baza kubaraba baza kuba following barabe ati mbe rap mu Burundi yifashe gute kugira umuntu ashoye gutogwa so nibaza rero ko muri ico gihe ni haguma hako kanu kamwana wa mama cyaye biki nibiki bizotugora ifoko tuza sohora ibintu bimeze neza Fabelove uno munota nibaza yuko yaba vyukura ama medias yaba vyagerageza kuraba tala umuntu afise Fabelove ntaba ari uyu Fabelove mbandi international mbanda umuntu ngeze ku rwego rw'isi yose kuko nta murapere ngaha wo ku isi yose akanga rap yiwanje nta muntu numwe kuko ava yuko ndirimba namanjije kuwumviriza bose abarapere bose bakaze Bastorams bande bose maje kuwumviriza ndabashiranga ava yuko ndirimba ava yuko nja muri studio so rero kuri no munota novuga yuko nta kintu coza kidukanga mu Burundi mugabo hatavuye hako kamwana wa mama bizoguma bimeze ukunye n'imyaka yose yeah. Fabelove uraje inyuma ya Call Me uratanye indirimbo imwe ikirazana uruhagarara bana bidasanzwe muri no rap indirimbo usohoye inyuma ya Call Me ni master nayo ni indirimbo wabarashoye kutubwira mu kiganiro Ndundi Hit Show ravuga ati abenshi ntibayite copy canke iki nabikoze ndanabishira ko kari challenge ni indirimbo isa n'indirimbo Godzilla ya Eminem wavuze ati nashatse kwerekana ubushobozi bwanje bwa rap nimba Eminem ari wavuga ati niwe wa mbere ku isi nzima ashobora gukora rap yiruka atamuntu amwe amusubira
gucanamwa memba Calligraphy Jones abari rapper bakomeye muri Afrika ntibarashobora kugerageza kwigana Eminem mugaje nka Fabelove ndahaguruka kwerekana ubushobozi bwa rap y'u Burundi cyanatanga challenge ko baririmbyi b'abarundi bakora rap benshi ntibigeze batahura rap intego yo gusohora irya challenge yawe master ukadisinga nawe mu rappers basanzwe ariko arakora cyane mu gihugu cy'u Burundi wari ushaka gushika hehe niyahe message wari ushaka gutanga? Bon, icyambere na mbere nashaka gutanga message yuko mu Burundi hari ingabirano. So icyambere na mbere nashaka yuko ibendera ry'igihugu bon cy'u Burundi babona yuko ari ibendera ryubashwe kandi rikomeye cyane mu mpande zose. So novuga nkuko wariko rabivuga ngaho novuga muri Afrika nije mbaye umuntu wa mbere muri Afrika ndagisubiyemo nije mbaye umuntu wa mbere shoye kuja muri flow ya Eminem. Nibaza bon sijya mbere ndabigize murazi indirimbo yitwa Akiwacu murazi indirimbo zindi zitandukanye izi za Call Me zose murumvamwo flow zaba Eminem ariko inayo nashatse kumwereka yuko irevre n'umuraperi yubashwe kwisi yose bijya bamwita Marshall n'umuraperi novuga yuko kwisi yose yubashwe nta muntu numwe atubaho umuntu yitwa Eminem bajya ba Rick Ross bande bose n'abantu bamufata mutama bamwita mutama urumva so ariko kuba yarashoye kugira vraiment nibaza ko nawe nyene ahari kandi amatwasumira link yaramushikiriye turinde feedback yewe so novuga yuko no kuduza rya bendera ry'igihugu hanyuma kandi ikindi kintu naco abajya baraperi nashizemo bandi bagenzanje nashatse yuko abantu bumva mu Burundi benshi bashoboka bagende baba following babone bumvirize ibintu ze ingabire ya ko ziri mu Burundi hanyuma bonyene bazotanga abantu tavuga ati twebwe uwo tubona vy'ukuri ubu yaserutse niwe canke siwe mugabo bose nabashizemwo hajya mboniye intererero kuri hip hop y'u Burundi n'abaraperi b'u Burundi. Yeah. Aciye umwanya muto imbere no muri comment Alvin Smith ati ndamanitse amaboko aca bikubita kuri status yiwe WhatsApp ku buryo screenshot yanatembereye baravuga ati yaravyemanga kuko ndibuka neo kuri post ya 19th nibuka yuko Alvin Smith ari umwe mu barapper bakudefense muri comment ariko no munsi ariko aravuga ati warakoze kongera publicity uri umwana ndetse na followers uri umwana muto y'icane wo kwita master gute mu gihe hatana ba followers office bijyo bifata gute? Bon, icyambere na mbere nagira mvuge Alvin Smith no muntu mengara cyari umwana mu mutwe. Ino game ntikeneye abantu b'abana ikeneye abantu bakuze kwanza biyubashe abantu ntufe kubona twebwe turaba gangsters cyane turabantu bagira ibintu by'ubusazi mugabo hari ahantu dushika tukerekana icyo turi canke ubuserieux dufise. So rero Alvin Smith arakwiriye kwanza kwicara akagenda akigishwa koma umuntu yifata koma umuntu icavuga muri make kwigishwa indero ndone ya kwigishwa indero kubera ko jewe mu isanzwe shatse gukura indero nta muntu numwe ngaha mu Burundi yonsumvya gukurira indero umuntu mugabo ndazi yuko bijya dushira ku ma poste tugira gute ni ibintu bizokwama imyaka yose n'abana bacu bazoraba n'abuzukuru bacu bazoraba so rero uri kurafata novuga kumburira indero ufata umburira indero ndo umuntu ndagukuriye mu bintu vyose cyane peut-être abonye uburebura agacara baca yibaza yuko mengo uburebure mu muziki ntibisa ivyo ni ibintu bitajanye na gato kuko uburebure none gasha Imana yakuremye uko yikuremye muri gikuri wari kuvyebera uko urumva umwe wese uko Imana yakuremye nuko nyene ubwo burebure kabufise azwi hehe ko azwi ahaba nyene ngira azwi nyene ku buterere nagiye kuba ndi muri industry ndamuzi kandi yareze je namumenye wanashima kubera ko yamamagaye mu ndirimbo yiwe mugabo je bikintu novuga ntabanze yige kuvuga ya yige kubaha abantu kuko jewe nta kintu nakime uko Alvin Smith haba mu muziki dufate ubustar nibaza ko nta n'inusu y'akarobo nibaza ko jewe twoshobora kwipima kuvuga irobo mu nta inusu y'akarobo ntagira kuri jewe nibaza ko nivo ico maze kubaka ntaho yo nafagishikanye hanyuma tuje kuntuze kuri ntuze kuri fan buzz bo ivyo reka tureke kurigwa turanavyinjiramo reka tuje kuntuze kuvuga ngo amafaranga amahera urumva uko umuntu abayeho tuje mu bintu bitandukanye Alvin Smith nta kintu na kimwe vraiment nta kintu na kimwe jewe mbona twoshobora gukomparamo twoshobora kwikomparamwo nawe kwira ujya
sinzi ngene nomuvuga bon ndamufata nk'umuntu w'umufana mu bisanzwe urya ni nk'umuntu w'umufana ariko arakunda music arashaka ko abantu bamumenya muri music urumva arabikora kugira ngo abantu bamumenye nk'umuririmbyi kuba nabonye n'umuntu akunda kuguma yishebedoa kuba umusharobaro just n'ibintu akunda ivyo nyene kwishira ku ma réseaux sociaux ibiki n'ibiki mugabo agenda kuraba ibikorwa no kuri uza gusanga nk'indirimbo 20 ata ndirimbo nimwe aratora kuririmba neza ata nimwe arashobora gutora kuririmba neza azoze ndamuha abapeti batoyi bamugirishe repetition cyangwa bamwigishe kuririmba bamwigishe vyose so Alvin Smith rero ikintu nagira mvuge naho ndamutevye ko gatoyi si umuntu guteba ko mugabo ni vyiza guteza imbere abandi namushizemo kugira n'undi ndamute je nagira ndamubwira ikintu kimwe kuba yaravuze kujya akavuga ati je ndadugije amaboko nukuri muririmbyi jewe urandengeye vraiment kandi noneho sivyo vya mbere kuko je twaragiye kugira na collabo sanga nta na ide nimwe afise ibaze nije nabipanze ibintu vyose sanga meme nta na déplacement gira umva bijya rero akavuga ngo afise amahera abo je ndavyumva nkatwenga nkahwera meme nta n'amafaranga yo gufungura afise umunsi wo kuza gukora indirimbo urumva nasanze ari umuntu w'umukene wa mbere ashoboka abaho bisigura yuko kumengo kuri réseaux sociaux hagaze neza réseaux sociaux ifoto kwifotoza numwe mu baririmbyi batiza cyane ndakivuze kandi abantu muze mugende mwinjire cyane n'umuntu akunda donc arakunda ubufoto atize kwambara agira gute n'umuntu akunda sinzi ngene no kivuga mugabo sino yaba yari umuntu afise amafaranga nari kuba nabibonye kuri iyo ndirimbo yiwe wanashima twavuganye yuko asohokana na video mugara proposa wa director jewe ntanazi ndamubwiye ati bro iyo siyo niveau yanje vraiment cyane dushaka gukorana video n'abantu za director jewe ntanazi ninuze arandunkiye ama link ngo ndabe ngo aho niveau zabo zigera ndamubwiye ati jewe suko nkora vraiment jewe video yanje ukuntu bimeze nkorana n'umu director mbona yuko ari professionnel kandi abizi kandi mbabona yuko tuba dufise aho twoshika so rero ashegenda ari akavanga afise amahera afise ibiki orke n'umuntu je novuga ngira mu baririmbyi ba mbere bakenye ngano wa mbere vraiment gusa arafise ukuntu yinyegeza inyuma y'utuntu azariyambika uduhuzi ibiki n'ibiki ariko tekereza mon petit tekereza cyane gose hanyuma umuziki wawe ukore ibintu bizogenda neza ni washiramo ishaka uhindura iyo rap vraiment so rero je nako ndavuga kucerekeye kujya kuntu yaciye avuga akavuga yuko ngo ndamurengeye donc akanibipostinga naje nkerekana yuko yabaye umuraperi w'imvuga kuri kubera umuraperi ategezwa kuvuga ukuri urumva ariko mu nyuma gaca hindura kumbure ko ari nk'inkumi zo zaramubwiye ati bana bigaye nto hasarishije urumva kandi umuntu nabonye akunda inkumi akunda udukumi bon jewe novuga rero man je ndi gangster ibintu nkabijya je twaraganiriye ndumva objectif afise yuko dushwana tugira gute abantu bararavye interview twakoze dukorana n'undi mu journaliste barumva ngene ariko arishura agomba kumvyonga cyane mugabo nanje ndamuhindurira baca bibaza ngo Fabelove kumbure ko yanse ku ngumenga yatinye ariko nanje nari numvise objectif yiwe yari afise objectif yuko dutukana baci baronka ivyo baposta ariko hari ukuntu namuhinduriye vraiment ndifata rugabo kandi gira umuntu ari sérieux nkuko ndi sérieux nyene kuko uzanye ngo aba followers ukazana ngo aba followers ngasumbye aba followers Be umaze imyaka ingahe wagize iyo YouTube yawe canke Instagram yawe tugende kuri YouTube genda muri aba followers bahari aba abone bahari muza gusanga uko yari karavuga yarabeshe je namusumbye aba abone kandi jewe nta namezi angahe nta namezi 8 arahera jewe ndayigize kuko urazi ko nahora muri management irankorera amakosa manini cyane bisaba yuko dusha dufata duhindure ntuze ama konte ya YouTube nakoresha bisaba yuko mpindura amantuze ama Instagram ibintu vyose nabikoze gushasha muze munabirabe aho twabikreye muza gusanga ari vuba rero gacu ufata umuntu amazi imyaka hafi ngira ingahe yose ariko ugasanga afise bajya followers agacaza kwibira ngo ndabusumba est-ce que muri vyitwa Alvin Smith ko ndiko ndamugira publicité baramuzi kwere kugira ushore kuza wewe icyambe na mbere banza bubaka izina ryawe
ureke gushira amajambo imbere kandi wewe nawe atantuze atakintu urishikanako. Bon jewe abafana banje bose ndabemerera yuko bavuga ico bashatse urumva, mugabo mufana cyashaka kwinjira kwigira umunyamuziki cyane, ico rero nanje nico nanka. Alvin Smith n'umufana wanje nkuko yabinabigaragaje hajya akaposta bijya bintu umufana wanje mugabo numuririmbyi, mugabo ivyo bintu novuga yuko atigeze avyitondera kugira ngo abo muririmbyi vy'ukuri ari kamiri yuzuye, urumva yari kuba abanza kwitegurira ubwo buririmbyi ava yuko yinjira mu buririmbyi. Muze murabe kenshi ashira imbere ibintu vya buzz, kenshi nivyo bintu ashira imbere. Nico tuma rero ubu naho ndiko ndabivugira ngaha, ndiko ndabivuga kandi sinzobigarukako, naho yogira gute sinzobigarukako, kubera ko ujya n'umuntu muto cyane novuga yuko tutadukwiriye ko just